Ndabaramukije abakunzi ba Yaganawe TV mwebwe mwese mudukurikirana nizera ko meze neza iwanyu nkundire cane ndabahe ikaze nikari muri kino kiganiro cacu muri kumwe na Merveille aho tugiye kubaganiriza kubijanye n'umutekano politique ndetse na diplomasi mu karere ndi kumwe na Cody Mr Black nkuko vyamarika manze ndamuha ikaze. Urakoze kumikaze naye ndabaramukije nizeye ko nawe ko baradukurikirana bakomeza kumererwa neza murakoze. Ni Cody agenda dushitsaho ibiganiro bitandukanye bijanye n'umutekano na cane muri bino bihugu tuba duhana imbibe. Uno musi mu Burundi bimeze gute? Mu Burundi bimeze neza. Uno musi son excellence yakiriye intumwa ya Trump plutôt ya Putin. Putin yego nuko bimeze mu Burundi bimeze neza imirimo mu bene gihugu donc kiragenda neza urabona yuko n'Imana imaze imisi yadutije agakirima kameze neza bituma ibikorwa byose biranguka tankomanzi uno musi turagiye kuganira ku bintu novuga bishika kuri bibiri cane tuza guhagararako uno musi tuko turabona leta ya Kongo yagabiye ahacukugwa amabuye y'agaciro hari mu mino y'inyeshamba za M23 turaje turabe ni kubera iki mbega bigiye guhindura iki ce tusimbira kandi no mu Rwanda tubona Kagame aguma mu bintu vya divertissement gose ebeje bakavuga ati nivyo baba baramwandikiye kwa muganga ati depression yabaye ndende ivyo navyo uraza kubidusigurirako na cane reka tuze kwibanda muri Congo d'abord twibande muri Congo tumenye situation bimeze gute mu gihe twari twiteze cessez le feu yari kuba ku munsi wa gatatu. Mbe urazi ivyo uvuze ko ari suite iki uvuze kijanye no kugabira amabuye y'agaciro canke ibibanza birimo amabuye y'agaciro bigabira Amerika ni suite y'ivyo uvuze bijanye n'ubugwayi bwo mu mutwe bwa president w'igihugu cy'u Rwanda ndaje ndabifatanya si vyimbeshere Felix wa leta iharanira demokarasi ya Kongo president wa Kongo yaraye arimenyesheje canke arivumereye yuko ibice bicugwa amabuye y'agaciro biri mu minwe y'inyeshamba cyane igice ca Rubaya muri Rubaya n'agace kafashwe n'inyeshamba z'u Rwanda kamaranye umwaka urenga ni n'agace nvuga ko kavamo amabuye menshi y'agaciro kuko M23 buri kwezi hacukura amabuye y'agaciro ngana agurishwa amafaranga ngana ku bihumbi 800 vy'amadolari ku kwezi umva kara mahera menshi rero president Tshisekedi yabuye ati n'ubundi nubwo bahacukura naco ariko aramarira leta ya Kongo bacukura bijanira hehe mu gihugu cy'u Rwanda reka rero kubera je muri politique ndabarusha burya Tshisekedi azi politique cyane ku tindi vyose reka ndabakubitisha ipiyo bizotuma bonyene bikuraho bahunga none ubundi akabazo cangira ngaho ubundi ko ba M23 yacukura ijana mu Rwanda ni mu Rwanda naho nibaca badandaza ku munyamerika yadandaza ku munyamerika mugabo uhawe na boss n'uhawe n'umukozi ico kimwe uhawe n'umukozi utora ubundabunda kandi wavyina bacana kuzimba kubera ko biba vyaciye muri procedure nyinshi kugira bigushikire kuko uno musi nyamba ikintu cyahora kiva muri Chine ukadedwana akashira muri container ikashika mu Burundi bitandukanye no kuvuga ibyo mukaza kukirangura ingozi sivyo urumva ko bitandukanye rero Fati yavuze ati aba bagabo mu Rwanda ko bagayana ico no bakorera n'iki niho guca afata ibibanza birimo imirombwe bacukura mu butare abishira mu minwe za leta zunze ubumwe za Amerika bajya nabo ku bintu vy'ivyungu pardon ni babi cyane ubu rero M23 irareka ibihande irimwo canke bayivuza umuhini kuko leta z'umwe za Amerika ifite ubufate vuga ati twe twagabiwe na leta tugabiye tuze kwihigira ivyunguka ngaha mwemu twitambika gute urumva kandi M23 idakuye y'umutwe bazowuhonderayo ko Trump navyo nako vyunguka kabisa Trump arashobora kuza kwikurira kutumva yuko Trump yoshobora kuza kwikurira yayo mabuye kuko wowe ikimuraje ishinga ni namabuye y'agaciro ya M23 kace mubera abakozi wapi guterera Trump afise abakozi biwe azana nuzanye equipe yiwe kandi bamugabiye ntashobora kwemera ko ivyo bamugabiye abisangira n'abandi bantu basi urabona je ibi bintu nsigaye mbona umenga birimwo ibintu vy'ukumenga abantu bose niganyaga harimo je dentere cyane akantu
urabona yuko M23 hanini yagiye ifata ibice atari uko novuga yuko bari bahamiye cyane inyungu za ahubwo M23 igituma yari hamiye inyungu cyane yafata ubuce cyane cyane burimo ayo mabuye y'agaciro nibwo buce yarondera yarabona za Rubaya za Kisangani yararondeye biranga donc kira gace kose kavamwe mu ivyunguka cyane kivamwo ibintu bibavira mu mafaranga M23 niho yarondera ego rero uno munsi kumva fati yatoye uwo mutwe ahubwo yari yaratevye bari baramushizishashe ku maso niba Amerika nijeyo bavyiye umutwe baba mesi waza ibi iki kirombwe ca Rubaya ni cyamaze kuja mu za Amerika waza M23 ari nguvu zo bigifise zo kugwana ngo igirene kuko amanyama yose bafise ubuhera bwose bahendereza ba FARDC n'abaki nubwo akura muri buno butare bimba ngaha muri Rubaya ni bamara nibabona yuko atabo bakibukura inguvu zizobaherana bomoke batebomoke kwa Amerika nizokomera kubasangira kandi bayibagabiye bonyene sivyo kandi ike kirombwe ca Rubaya ni kirombwe ca mbere muri Kongo novuga yuko kivamwe mu ibintu bikaze kuko kiri muri Nord Kivu rero M23 yari yarahagize muhira mugu no musi urumva habaye arerite mbere vyagiye gutuma Bertrand Bisimwa asa n'uhungabanya ko ariko aravuga ngo urabona ngo leta yako ngomba kuduteranya ngo na Amerika nibateranya gute kandi Amerika bayomoreye cici arafise ubwenge novuga arushije kuko yarabonye yuko ikibazo ciwe ntabwo leta zunze ubumwe za Amerika ikiragiha agaciro atari karabaha ivyunguka ariko bumvise mu ivyunguka ndazi kino kibazo bazogifata mu ntoki nina naganda kubwire umu M20 umusi Amerika izavuga ati turaje umu M23 azohagoma bazomena umutwe uko bazobizaniye kwicukura ubute nta bindi bintu bishakira kandi byo bari bakeneye ariko kandi ibintu nkuko nari nabivuze umenga niganyaganya nitwe tuvuga ngo certain bazoca bahava none ugira M23 yari kiragwana idashaka ivyunguka arashobora nubwo leta zunze ubumwe za Amerika zohaza bakagiranira yindi partenariat twabumye tubibona nitwe tuzi ngo birahera byihuse ariko bikabandanya reka tubandanye turaba ariko amahigwe menshi na yuko je kubwiwanje numva bazobakuraho ubwo ku nguvu ku nkora icambere fati ntiyazanye abanyamerika kugira ngo intambara zo muri Kongo zihere yagomvye guhana uno munyarwanda hana ariko arakura ibiriko biragwanya leta ya Kongo avyiba muri Kongo amaze kuvyiba nivyo acaguramwe ibigwanisha bikaza aba ari byo aza gukoresha mu kwiba hano nyene muri Kongo cyane mu konona n'umutekano kwica bene gihugu uravyumva rero iki kintu cabaye fati ntiyagikoze kugira ngo intambara zihere kuko intambara zurabona zigura bandanya nakangi kwa seserofe karozi do 18 jo hahise ntabwo kabaye urabizi fati yavuze ati ngomba gukomesha izimbwa kwanza kandi abakomeshe aho barahakura gafu vyanke bakabure rero iyo nipyo ya mbere yo guca intege uno mutwe w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda aba banyarwanda bazocika intege uburyo budasanzwe none Kagame azoza kwimba mu Rwanda mawe yadafise urazi bijye Rwanda M23 ifise byose ko biva muri buryo butare bwo muri Kongo gasanga ngo twe turakomeye ngo twambaye neza kumbe ivyo bakoresha byose nivyo biba kubo bari ko baragwanya rero fati yabikoze kugira ngo abahomvye bireke kumva yuko ubutare bwakongwa niko raribwa n'abanyarwanda ahubwo bupfa buribwa n'abanyamerika ego rero twitege iki nkawe nk'umusesanguzi twitege iki kuri ico gikorwa Tshisekedi yakoze Tshisekedi muri maki yakoze igikorwa citeka yafashe agakona kubita ku magara y'aba bagabo kabisa aravuga ati yabafunze ipepo kuko iryo jambo rimaze kuja hanze ryateye uruhagarara muri M23 nakubwiye ko ba Bertrand Bisimwa bose bagico babivuga ko urumva kubera ko bavuga yuko none leta ya Kongo iza gutanga gute ubuce itariko irakontrola muga ubwo buce mwibuke yuko muvuga ko leta ya Kongo idakontrola ubwo buce buri mu gihugu ca Kongo rero buri mu gihugu ca Kongo ujya president wa Kongo arafise tudruwa yo kuha washaka nuko yereko vyuka avuga ati iki kibanza ndagihaye neva gaca tubazinduriramwo basha tukabakubita n'imbwa zikiruka nuko Tshisekedi avuga ati uno munsi kubera nirariye neza kandi neva tukaba tubanye neza ndamugabiye ibintu vya Rubaya wacubona umurundi
waca ubona iki ega yabuze kukigabira twebwe turi hano umurundi urumva Yego. umuntu agabira uwo ashaka kumbure yagabiye Amerika natwe tuzoshikirwa natwe wosanga tugabiye ka Uvira twanza tugabiye twakuramwo ivyungu za Minembe twanza tukikorera ivyunguka none ko ari igihugu Imana yahezagiye gifise vyose nta n'ikindi gihugu kwisi banganya amabuye y'agaciro canke ibintu vy'agaciro atariko nka Kongo mu Burundi niyo ya mbere rero kubona umunsi atatwiyumviriyeho kumbure ejo nk'iryo ejo azotwiyumvirako muga twebwe ndakubwire iyo ari Vumera akavuga ati uburundi ndabugabiye Rubaya muze mwicukurire muja niyo mushaka bwari guca ngeze i Masisi n'abagenzi banje rero ati turakize mwambwa mwe tugende kurondera ubutare umva je na equipe yanje n'abagenzi banje twaba twagiye Masisi natwe gucukura natwe twaba twahaye uruhusha urumva rero muri makinyamba uno musi Amerika yashikira natwe nzoshikirwa none turabanye beza mugatwe yakuru ntidushira imbere kubafasha kubera ngo maronko dukora ivyo twakoze kubera nabone turamutse dutewe ari tubanya nabi boza bakadufasha twebwe nta maronko dushira imbere dukora ibintu kubera umutima ubikunze kandi tukabikorana umutima mwiza kandi kubera ko tuvyumvamwo totanye na Amerika ego wambwiye kuza guhuza ibi byo muri Congo ni bya Kagame ho ko guma muri divertissement ko ari depression yaduze umuganga akamwandikira kuguma ari muri divertissement ya icambere no babwira nuko abantu benshi bavuga yuko Kagame wa original yapfuye kuko Kagame wa original yari afise amenya asumbasumbana yari afise amenya asumbasumbana sivyo ayo menyo yiwe ni bisanzwe manzureki kandi Kagame uno munsi asutwinya tugoroye urumva vyatumye abantu benshi bagira ujiratu busi Kagame yarapfuye uyu n'umukomedie hari umukomedie bari basa kwera ico gihe ntiyasubiye kubonekana ko muri ico gano tuzogikora twagirondereye ivyemeza rero ngo Kagame wanyewe yarapfuye ngo burya mu gihugu cy'u Rwanda gitwagwa na Janet Kagame burya ujya n'intare kazi kuruta Kagame burya ndibaza yuko imipango yose agirane yo bari wikora ibaze uri umugore wa president ukaza kuvyara inyuma urumva kuba worosha iga president w'u Rwanda yaravyaranye no mu ambassadeur w'u Rwanda umengo muri Amerika ivyo mwe murabizi barafite umwana bafitaniye mugabo ayo namakuru y'ibanga y'ubutasi nimwe yakenera tuzoza tuyababwire sivyo ujya mugore n'intare mugaje sivyo nje gutebako ahubwo naje turabire hamwe ibi ubugwara bwo mu mutwe bwa president w'igihugu cy'u Rwanda bimeze gute byo bari byo bimeze gute ngerageje kwanariza ibiko biraba ku gihugu cy'u Rwanda bivuye ku bibazo ariko arateza muri Kongo birafite n'isano n'ubu bugwayi bwo mu mutwe bwa president Paul Kagame ubugwayi bwo mu mutwe ni imvugo mbabarira amatwi nko barundi barezwe bafise indero mugabo ni ingwara y'ubusazi gusara batanakuravye bosanga ko impuzu uri kuriruka mu mihanda ya Kigali urumva rije no munsi president Paul Kagame afise ingwara yo gusara mbwa mu Burundi twubukozi kose avuga ingwara yo mu mutwe ari nayo imutuma abaganga bazo baramutuma kuza kuraba match yo mu Tanzania za Amerika kuraba ibiki mbwa kenshi hari yabagiye kugira ngo barabe neza yuko amadogre atararenga hari kandi kuvuga yuko president Paul Kagame bivanye niko biraba mu gihugu ca Kongo ingene abasikare biwe bahapfiriye ingene ibirombwe vyiwe biriko biratangwa ari navyo vyotuma donc ni vyinshi nyene ni vyinshi usanga rero ibisazi vyiwe vyaciye bivyuka amadogara gaca duga hejuru bara bazanga arahunze canke agiye kwivuza muri make nico gikuru rero abantu mudukurikirana mwumve yuko zino ntambara zitavyayishurizo vya risuguru hari abantu zizohera arabasazi neza biruka mwibarabara ewara basara kuko urabizi yuko Imana iyo wakoze ivyaha byinshi Imana yashobora kuguhanira ku isi nyene urumva mugacu usanga abana kari president bakamusanga ari kariruka yambaye ubusa bivanye n'imitwe y'abakongomana amaze guca cyose birashoboka urumva agano twakoze n'umwami w'igisaka niwe yasobanuye uburyo uno muperezida w'igihugu cy'u Rwanda ngo atakironka itiro yamafise ibintu ngo amajwi yaguma mubwira ibintu ngo y'abarundi ngo n'abakongomani urumva ngo ubu ntakiryama ntagisinzira no ivyo rero bibera hehe muri Seruvo ya madogre acafatana n'amaraso ya sheshi bigatuma
bipararangana amagorora ijya akoranako sivyo sinzi yuko kugira umuntu asara ibintu biba vyagenze mu mutwe uzoza kwa Rojanti kumbure nzohakora experience numve ingene kuno muga biravana hari ubuzima waraciyemwo ivyo ba warakoze indoto mbi ivyo birashobora gutuma ugira trauma sivyo rero uno mu president wo ngaha hakurya Kanyarubudede kabisa nawe ivyo bigeze ahatemba bigeze ahatemba yasa makuru yo guhuruza samakuru y'ibinyoma ubu tuvugana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye kwivuza kugira ngo arabe yuko oseruve yeshobora kugiye kuko yaramaze gupararangana ubu yarasaze si kumutuka ngo n'umusazi mugara afise ubugwayi bwo mu mutwe niyo makuru dufise kandi yizewe dukura no ku banyarwanda ba mu gihugu cy'u Rwanda kuko aheruka kubonekana muri ca kiganiro yahabamenyesha makuru mu Rwanda nakunda kubonekana muga twe president wacu n'umunsi uramubona mu namashinga amateka uramubona yagiye ruguru mu murima uramubona yagiye Addis Abeba uramubona yagiye hehe yafashe voyage ari ngaha mu gisagara muga kagamunigera umubona yuko agoma tuma abantu Jean no none yoza aje gusalira ku bantu bari kumega yo cabasalirako yavazanga yabasaliye kuko ari kiganiro yakoranye n'umumenyesha makuru umunyumesha kuru amazi abya bintu u Rwanda bavuga ko gwishima bishira hejuru kandi ataco bariko byarangiye president muzima ariko aratuka umumenyesha makuru ivyo warayibonye ahantu yuko nagira president akoresha diplomasi akoresha ubwenge bwiwe akoresha politiki murimo mu kwishura ikibazo ucutukana ibire biri mu vyagaragaje muri fact nubwo bomuma nka mujana kwa Rojanti novuga ati bwana Rojanti nyakubahwa Rojanti bivanye n'ivyo yagize mfatiye kuri iki arashobora kuba afise akabazo ko mu mutwe hama Rojanti akamwitaho sero n'ivyo namubwiye kwa Rojanti nkiyo umaze imisi usara kugira ngo pime ko wakize neza baca baca umurongo baca bavuga ati ngo uce musi burya uri kurunama nguce musi y'umurongo baciye abantu umuntu nibiratungana mugoye bareke kumujana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umugire treatment no mubundi ndufise ibigo bikomeye vyita ko magara yo mu mutwe y'abantu nibate mu kazi Rojanti abikore vyo munanira muga nivyo yikwegeye nubwo yosara reka tusimbire kandi wikongo mbere ko turagize ikiganiro tumenye ibiko birabera ku mirongo y'urugamba mirongo y'urugamba kabisa isibaniro mbere biravugwa yuko umwe mu bakoloneli bakomeye cyane yarasanzwe arongoye mu gwatwigwaneho bakofashanya n'abasikare binyeshamba z'abarundi Red Tabara yuko yoba yaraye yiciwaho bitwa muri Remera nyuma y'uko imigwano yari yatanguriye ngaha muri Plaine de la Ruzizi aho M23 yari yadugije amadrone irasa ku basirikare baba FARDC n'abazarendo mugabiza kurangira ibapusigira birukana kweza hari Minembwe hose twabwira yuko amakoreka aravuga ubu ari araline nuko usematama yoba yaraye apfuye arashwe na drone kandi sematama urabizi yuko rewe yagize uruhara runini kugira ngo twigwaneho yihuze na M23 kuri Makanaki byari byaranse Makanaki yari yaravyanse rero amaze kuvyanka vyarangiye bamugambaniye baramwica kugira ngo bikunde bihuze mu buryo buboneka ngo y'urugamba ahafi ya Uvira canke hafi y'ugucu Burundi muri Sange ku munsi w'ejo harabaye imigwano kandi imigwano bwo itari isanzwe plutôt hirya yejo imigwano yari ikomeye cyane ntiturabasha kumenya bagize akayisite n'abahatakarije n'ingene vyagenze kuko mugabo abandi ngambwe ku Burundi aha mu Cibitoke ya kera baravyumva kabisa atakibazo na kimwe ni mu gihe muri make situation actuelle ingabo z'u Rwanda zarapfuye no muri Masisi aho bitwa muri Gatoyi anama ko twagiye tubashikiza kuri BM4 News kabisa bakomeza kuhapfira ni bintu ni intambara zica zifata umurindi muremure mu gihe baba bashatse ibintu biganiro by'amahoro bya cessez-le-feu kubera iki kino kibazo cama gihari cuko igihe cyose bavuze cessez-le-feu ahubwo imigano abari hici ifata iyindi sura icambere ku mpande zose nta namwe ziza cessez-le-feu nizo ku munwa nta numwe igera byapirika none rega nibyo nakunda reka ndakwereke byo nakunda guta abantu babiri beko baragwana ntihagire umwe dabo habanza guhebera uwundi erega ibi bagiye muri bya cessez-le-feu ubugize ngo arubitse umutungo wanze ngo arabe ngo gahengwa amahera wumva bagukororeye kwibombe mu mutwe no curegera amaboko cyangwa naho gaca wijaja gasubira kwijajara cessez-le-feu ni cessez-le-feu baho ko ku munsi wejo bari bazi yo katamigwaniza kuba yarabaye yongerera bakandi yongerera kandi ku muvuduko udasanzwe rero Jesse novuga ngo vya cessez-le-feu nta mwanya wabyo gutaza vya cessez-le-feu nivyo ku mamasa nibamena ni mitwe bihere agiye Kagame ururimi yumva barababwiye n'urusoro gusa
Ya, Ego n'imiyumvo. reka ndagukengurukire cyane. Nawe ndabakengurukiye. Eka nkengurukira mwebwe mwese muriko muradukurikirana cyo duhura muri commentaire tubandanye duhanahana ivyiyumviro yari na merveille tuzosera ubutaha.